turashima yuko ubu tuvugana n'abantu mu gihugu cyose nta muntu wari muri bijya bigo vy'indembe nta numwe kandi turavye mu gihugu cyose nk'uno munsi nibaza bata abantu barenga 6 bari mu bitaro bitandukanye hagati mu gihugu byerekana yuko rero atamuti w'ikibera ahubwo ubu nyene dufise akagahengo tubona ibitigiri by'abandura byagabanutse kurushizaho kwikingira na cyane cyane mu karaba n'amazi meza n'isabune kwirinda kuramukanya duhana iminwe tugwana mu nda canke dusomana hanyuma abantu birinda ico cyose cyo banduza mugano ubona yo bayashobe kuba yanduye ntatebe muhira ahubwo aje kwa muganga ivuriro rimwegereye bapime barabe ko atoba yaranduye gutyo tubandanye dukora ibikorwa by'iterambere. Aho uwo mugera wagiye urahindagurika twarumvise inganda ko zatikiye nko mu Burundi muri Indonesia imbere na hafi mu Uganda none vyoba mutwenga twagenze gute kugira ngo niduce tugira ibibazo bivana n'ubuhinga bw'igihugu cyacu cyose kuko nababwiye twebwe iyo tubonye aho kuvuza induru ahubwo twagiye tuti aba bantu batatu reka tubavure bakire ubuhinga bwo kuvura nabwo dusanzwe tubufise dushimira n'Imana rero uko biba byagenze muri iki gihugu siko biteza kugenda mu kindi ahubwo twebwe nk'uko leta y'u Burundi yashize imbere gupima no kuvura ibyo dukuma dushira imbere kandi turana yuko byatugiriye umugisha nico gituma abo batatu bare baje bava hanze bavuye bagakira.